Yohana 11 n'umurongo wa 27. Umurongo wa 27 nawe aravuga tegome mwami mugenzi nizeye kuri ko uri Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mu isi. Aha byavuzwe nande? Aha rero ukwirikiranye neza, reka kubera bose badafise Bibiliya ngira nsome gatoya mpereye ku murongo wa 17. Havuga ngo nuko Yesu ashitse asanga amaze iminsi 4 mumva. I Betaniya hari hafi Yerusalemu nga stadio 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubirura kubwa musaza wabo. Nuko Marita yumvise ko Yesu aje aragenda aramusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati mugenzi, iyo uba wari hano musazanje ntaba yahwereye, kandi nubu ndazi ko ibyo wosaba Imana byose Imana yogira gute? Yobiguha. Yesu aramubwira ati musazawe azozuka. Marita aramwishura ati ndazi ko azozuka mwizuka ryo ku munsi w'iherezo. Yesu aramubwira ati nije kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo be yarapfuye azogira gute? Azobaho. Kandi uriho wese agira gute? Anyizera ntaho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ibyo? Nawe ategome mugenzi nizeye kuri Kristo umwana w'Imana nzima. Aha rero turabona ingene Marita yizeye, kandi Yesu yavuze ijambo ricariba, kandi uzokwame wizera ijambo Yesu avuze. Hanyuma rero amaze kurivuga inkuru yose aha niyo kurikirana. Uravye igice ca 11 ingene Lazaro yazutse, yaciye bavuganye yaciye aja kumva. Hanyuma mbega yaciye azuka? Yaciye azuka, yaciye amuzura amaze iminsi 4, kuko yizeye aratura. Harya rero tukiri ngaho wame watura ivyiza, kandi cyane cyane wame watura ko wizeye Kristo. Yesu aguhezagire. Aha rero turabonamwo ukwizera gukiza, kuzura, gukiza indwara, kwishura uko Imana yagusezeraniye. None rero reka tworaba uko kwizera ingene kumeze, uko ariko ukwizera gukizwa. Turabi ijambo rikurikira amajambo akurikira. Ukwizera gukiza, hariho gusaba ukwizera kugushikana kugukizwa. Umuntu ashobora kwizera ibindi. Ega mwumvise hari n'abizera amabuye. Mwumvise ko hari abizera amabuye bakamira amabuye, akamira ibuye none arakiramiza ibuye. Abandi bakizera indasago, abandi bakizera ubutunzi, amahera, kuko harya kugira ngo umuntu urumva ntashobore kwihanganira za miliyoni 10, harya biba byakomeye. Aca yizera ati jewe naya nyene. Ariko kandi iyo akaca yakira nk'uwo yakira akayubakamo inzu, mbega yo isinziriramwo, kuko aca yama yisangira na Satani. Na Satani ayigendera ati nganje kuvisita yanzu yanje. Uko niko bica bigenda. Hariho rero gusaba. Hariya mu byakozwe n'intumwa, Paulo ariko aravuga ubutumwa, acabona umuntu amuhanze amaso, abona ko afise ukwizera ko gukizwa. Hanyuma rero aca aramusengera. Imana ikora igitangaza. Ukwizera ukwiye kuya ni ukwizera ko gukizwa, si uko kurondera amahera. Hari umuntu umwe yigeze kugira bariko baravuga bati umwe wese akora hagwaye. Hari gikorane c'umuvuga butumwa yitwa Bonke kibera kuri ETS. Hamara cyati umwe wese akora hagwaye. Hanyuma umuntu umwe ko nari natumiye abantu bo ku kazi twakorana, ico ge nakora muri Setemu, sinabwaje muri Sepebu. Hanyuma rero
acaza ngurumva ngo je naciye nkora mu mufuko naye ngwaye mu mufuko ngo mugabo ntaco narose ntaco uronka nyene kuko wasabye bitari byo. Hakwiye ukwizera bwa mbere gukizwa. Umuntu ashaka kuba ati nsengera, uraja kunsengera ubwira ndagusengera ubwira ngwire gute ukizwe sugira ngo uronka amahera sugira ngo uronka inzu. Mwumvise naye ntahe ingene ivyari byononeka Imana yaciye ibirepara, aca asubira aronka inzu nziza. Mbega ni nziza ga ni nziza sindahashika ariko umengo ni nziza naba narabyumvise. Yesu ashimwe. Hanyuma igikurikira hariho rero musome hariya Matayo 8. Tuanze tuje hariya muri Matayo 8 turabe ico Bibiliya ivuga. Yesu nawe ingene yavuze. Aha ingene Yesu nawe yaciye akora kavuga n'uyu mushumba mugabisha w'abasoda. Yesu abyumvise aha n'umusirikare rero yari umuofisiye. Hanyuma rero ingene araganira na Yesu aramubarira. Duhere ku murongo wa 9 umurongo wa 8 hajya handitse 10 ariko duhere kuri 8 kugira ngo mwumve yo ryavuye. Umugabisha aramwishura ati mugenzi ntibimbereye ko winjira mu nzu yanje, vuga ijambo gusa uwo muhungu agira gute arakira. Aha yaragwaye kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'ibita y'abaganza mfise abasoda ntwara. Iyo mbari umwe ntigenda aragenda n'uwundi ntingwino akaza, nabarira umushumba wanje ntikoyiki akagikora. Yesu avyumvise biramutangaza abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri sinari bwabone ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Umunyamahanga arizera. Ukwizera gukiza, kwizera ijambo rya Kristo. Icyo Yesu avuze ugikore. Ni ukuvuga ngo icyo amajambo y'Imana yavuze yose mbega mwayakurikiranye muje kugikora. Utagikoze ubaye umuhombe. Tubandanye gusaba ukwizera gushikana gucika umwana w'Imana. Twaje twasomye Yohana 1:12 mbere twasomye. Hanyuma gusaba ukwizera gushikana mu bugingo budashira. Aha rero ndiko uri ijambo ry'Imana riko riragufasha kugira ngo umenye ngene ukwiye gusaba ukwizera gushikana kuba iki umwana w'Imana. Gusaba ukwizera gushikana mu bugingo budashira. Ubugingo budashira. Gusaba ukwizera kugushikana kuzobana na Yesu hehe mu ijuru. Gusaba ukwizera kugushikana kukwimura imisozi. Aho no hateba gatoya. Mbega imisozi ni iyi? Ni mpete, ni kibimbi, ni yihe? Amageragezwa muri bya bindi by'ubukene, muri bya bindi by'ababakwanka, muri bya bindi ugira uti bahara barakurondera ngo bakuroge bakwice, muri bya bindi ugira uti ndapfuye ndagwaye. Aha rero ni hahandi vyose bikoreka kubw'ukwizera. Harya Yesu yaravuze abango umwami arabishura ati namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwobari iki giti cy'umusukamino mutiranduka. Ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwobari igiti tiranduka ubadikwe mu kiyaga kandi cogira gute n'igiti cyo bumvira kudeplasa igiti. Urayibona ugaterura igiti ugashira mu kiyaga. Ya mageragezo vya bibazo bizogwa mu kiyaga. Yesu ashimwe. Uzotabagwa mugabo usabe uko kwizera. Dushishikare ukwizera ntitwo hateba bavuze insiguro y'ukwizera. Ariko ajya naho hari n'ikindi ni nk'ukwirabira mu kirori haya mu Bakorinto cyo yibona. Hanyuma rero akacabaho rero ugerageje kwiyumvira. Ukwizera ni ukubona ibitabonwa, ukugendera mwishitswa by'ibyasezeranywe. Iyo muri nta uyisanga ariko
ugerageje kwikirana y'amajambo kugendera mu ishizo nuvuga ngo hariho amasezerano ari imbere yawe niyo witeze kuzoshitsa ntiwiteze kuzoronka amahera menshi ntiwiteze kuzomutegetsi ntiwiteze ariko witeze kuzobana na Yesu. Dushishikare ibiranga ahakorekera ukwizera. Ibiranga ahakorekera ukwizera rero aha na twebwe abarongozi b'amashengero ayariyo yose ubu rero uraba huri mwebwe abarongozi b'imigwi mwebwe abarongoye amakorari mwebwe abarongoye abasenzi mwebwe abarongoye ya shengero ryo mu rugo ariho turwarabe ahantu hari ukwizera haba hameze gute. Ibi biranga rero icambere ni byinshi ariko atwavaze bikeya kuko tujanye n'umwanya. Icambere ijambo ry'Imana riragwira. Ijambo ry'Imana nagomba be ari afise amatitra amagrade kanaka mugabo atajambo ry'Imana riri muri we ntiyombarira ngo arakijijwe. Eka atajambo ry'Imana ugomba uririmbe ugomba usenge ugomba ugire gute. Ega hani abisonzesha iminsi 70 nawe ntimubizi baje kwisonzesha bakaca bagira ibindi bakajya amabuye bakamira amabuye. Nuko ijambo ry'Imana riragwira abigishwa barondoka cyane i Yerusalemu abaherezi bakavuvu bumvira iki ukwizera. Murabona rero harya ijambo ry'Imana rije n'abaherezi n'abakuru b'amadini n'abakuru b'amasosiyete n'abameze gute barabwirizwa kumvira ukwizera. Ndabifurije kumvira ukwizera uyu munsi. Hanyuma ijambo rero ananezerewe kuko uravye abantu kuva mu gitondo saa 6 canke saa 7 ibura muri hano mwumva ijambo ry'Imana ni gitangaza. Yesu abahezagire umuntu wese yaje hano Imana yumwandikire. Hari ahantu woje wanatangiye gukora bisaba bakaca bagenda ariko mwebwe Imana izoshika kwagira neza ijambo ry'Imana. Igira kabiri urumva rero ni wawe nawe urongoye ishengero curaba rero acanga huri urabika ibanze ijambo ry'Imana rifise kandi ijambo ry'Imana wumve sukurifata mu mutwe gusa. Ubwa mbere uraribona ukaryiyumvirako ukarizirikanako hama ukarishira mu ngiro ko Yesu yavuze ngo mubigishe kugira gute kwitondera. Iyo rero naho waburiza utaryitondera ntaco bimaze. Unaho wogira ngo urazi ijambo ry'Imana ukabocirukira bya bindi twumva byimboregwa ntaco bimaze. Eka kuko ntajyo wakurikije nimba ugira ngo uraryumva ukaba twumvise ibiturire ukaba kirya ibiturire ni kibazo, ukaba uciba ni bibazo, ukaba uri umusambanyi ni bibazo kuko ijambo ry'Imana rirabivuze. Hanyuma ikigira kabiri abantu b'Imana bizera ivyanditswe nkuko twavyumvise aho torengana. Ikigira gatatu umunezero w'ijambo ry'Imana aho twaje twavyumvise yani kito nayandi twaje twamaze kuyaronga kuko umuntu avuze ngo yarakije akaca agenda fumbije ry'imisaya hekenye imisaya yaragoho yaba yaragoho. Umunezero w'agakiza harya rero hari nigeze kuvuga rimwe ingene abantu bataririmba batari makorari harya abakorari ikintu babariye kuko ntushobora kuririmba utanezerewe. Urumva rero utegerezwa rero kwama wiyuba ahagwira ngo abaririmbe nibaza ko mwaronse umwanya. Umunezero w'ijambo ry'Imana hanyuma guhindukira ugahindukirira umwami. Ibyakozwe ni 5:12 ugahindukira ukava hahandi muri wa muryango bwa bwoko yakibi ukumva umukirisa akivuga ngo jewe umwana w'abaki byamugoye ngo iwacu ntitugira ibi aragwaye.
hanyuma ikindi abakristo bagira imico myiza, kuko Bibiliya yavuga hariya mu Byakozwe n'Intumwa 12:24 ngo kuko yari imico myiza yuzuye mpwemu yera niki n'ukwizera. Mbise ko bija yuzuye mpwemu yera kandi n'ukwizera. Abakristo bagira imico myiza. Ahantu rero mu ishengero ukabona hari imico mibi, yegara bakija kuraguza kandi bari mu idini, baragowe, barahiriwe gapasta n'impumyi, bakaja kuraguza kandi bitwa ngo barasenga. Imico turaje gushishikara kubibona bandanya. Hanyuma ikindi havugwa ubutumwa bw'iki bwo kwihana. Ibyakozwe n'Intumwa 21 aba ngo nashinze intahe mu Bayuda no mu Bagiriki y'ukwihana mu nyonga z'Imana n'ukwizera umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Aha Paulo niwe ariko arashinga intahe, kandi Gamurazi yari umunyedini akomeye, mu Bafarisayo yari imwe imbere. Imana iramukorera igitangaza, arahura na Yesu. Urumva rero ntacu umuntu yo kwishimira. Hanyuma kandi urumva harabwa usanga umuntu atabutumwa bwo kwihana. Nico gituma rero duca turaba ukwihana rero niko kuza imbere, kuko iri jambo ry'ukwihana niryo jambo Yesu yatanguriye ko atanguye kwigisha. Mbe yavuze gute? Mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane. Iri jambo rero ryamara ijana kwihana. Hanyuma ikurikira abakristo bakorera hebehe mu bugororotsi, integrite. Aha ibi umuntu yashobora kuca byiga hari umwanya yaba ryari yinga ryose, ikintu cyose kaca gitera kije imbere. Integrite, ubugororotsi, ivyo ukora ukabugororotsi. Nguko tumvise zijya ntahe, umuntu akamenya ati ko ndi umucamanza ngomba kuzokuzuriza abantu ndabafasha, nta giturire nzorya, akabivuga. Urumva si mu bucamanza gusa, ibiturire biri henshi. Nibuka nigeze kubazana imbega bariko barangaja barondera abakora ibikorwa by'abigisha. Hanyuma rero umwe arambarira ati naronse ikibanza zana iraki zibiri. Hama rero ndabana imbega wibutse wo muriko muravugana, ndi umupastori nta giturire ntanga. Ngo aho rero ngo nta kundi ngo ntuzoronka, kandi cari ke baje wabimbariye nawe nyene. Imana idufashe. Hanyuma abakristo barahagarara bashikamye mu gihe ciki c'amageragezo. Mu gihe c'amageragezo umuntu abwirizwa kwerekana yuko ari umuntu w'Imana. Haryo umukizwa amenyekana mu bihe bigoye, ariko mu bihe byiza uwo ari we wese aravuga ati Imana ishimwe. Ino ntabyo mukunda kuvuga, hari yabagira ati mujamura ngo Bwana sifiwe, Imana ishimwe. Ariko haje igeragezo biragoye, niho ucumanye uti uyu n'umukristo. Abantu bamwe bari abasore batatu bane bagenda ahantu bagira babapime. Hanyuma rero barabarira bagiye mwigisha wabo arabatumako ati muraza ndabaha ahantu ho gusengera. Hanyuma rero baremera, kandi nawe nyene yari umuntu umwe afise ibikorwa mu idini kanaka. Hanyuma rero arababari agishiza ati mbere yuko tuvugana rero reka mbanze ndabahe ivyo tubanze turabe tuganirire ku vyo munywa. Aca tondeka ibiyeri imbore ama whisky ashira ngaho. Hanyuma rero warabona ko bagira babimboregwa neza. Mugabo baca barati twebwe muri ivyo byose wazaye ntaco dufata ifanta canka amazi. Acatangwa kubaza kubera iki wewe. Hama umwe aravuga ati, umwe aca avuga ati jewe ndayinyoye imerera nabi munda. Hanyuma rero uwo aca yandika petit chrétien imbere y'izina ryiwe. Uwundi ati jewe idini ryacu rirayibuza.
hanyuma aca yandika chrétien, murabyumva. Hanyuma undi ati jewe narakijijwe, Bibiliya ntibyemera kandi Yesu ntabyemera, aca yandika témoin de Jehova. Uwundi agira uko témoin de Jehova, bica bigenda muri dosiye muri ministeri. Urumva ko byari bikomeye. Icanyigishije ni iki kuri iyo ntahe yabo bana? Urumva umwe acagira ati jewe ni dini. Mbega ureka kunywa kubera idini? Ureka kunywa ibiyere kubera idini? None idini hamwe bovyemera bati ni munywe, mbega mwoca munywa? Ariko abandi ngo iwacu ntibabibuza. Yesu arabibuza, Bibiliya irabibuza. Imana idufashe. Abakristo bahagarara bashikamye, dushishikare. Tubandanye. Intambamyi, tuje ku ntambamyi. Tugira tuje ku ntambamyi nazo. Intambamyi zibuza ukwizera kukuri, cyaye kwizera ukuri. Yesu yabonye ukwizera kwagenda kurahera mu bantu. Arabaza ikibazo ati ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mu isi? Mweho mubibaza gute? Dusabe abantu batatu mwese muganire. Ni muganire. Kijya kibazo Yesu yavuze. Umwana w'umuntu ni mbega niyaza azosanga ukwizera mu isi? Mbega ubu hariho ukwizera? Turakubona. Ni muganire, ganira, ubu turabarekuye muganire. Nagomba rero mwishuri ibyo mwaganiriye, mwasanze iki mwebwe icyo kibazo? Katubaze madamu ngaha, hari icyo mwashitseko? Ego. Bariko hari abazo babizeye n'abandi batukwizera. Abandi mwabonye iki? Nta wundi yo kwishura. Bamwe bariko baratukwizera, mbega bariko baraguta. Ariko abandi nkuko twavyumvise. Hanyuma hari ikintu Yesu naye yabariye Petero, ariko wewe ngo Satani yabasavye ngo abagosore, ariko wewe nagusengeye ngo kwizera kwawe ntugire gute? Ntiguhere. Yarabona amageragezo bwe kuronga, ukwiza ntikwiye guhera. Hanyuma rero nagira ngo ntacutinya ba wizeye, ntacubutizeye ariko wizeye. Dushishikare turabe rero za ntambamyi rero. Ariho rero intambamyi ya mbere ibuza ukwizera, ikintu bita kwikakisha. Muri Habakuki 2:4 nitubanza gusoma kugira ngo tuziga mu mwanya, ariko hajya murayibona hayanditse, raba umutima wiwe urikakishije ndutunganye, ariko umugororotsi azobeshwaho niki? Kuko amanyama. Hari abantu akabona ko hari umuntu ahambaye, icyo gihe akabona ko wakabona ngo bijya. Mu myaka yahera bagira bati bijya bintu nivyo batize, nivyo abakene. None abakizwa barakenya. Abakizwa barakenya. Baratunze. Mbega nebijuju barize. Yesu ashimwe. Hariho ikindi bavuze, urya yagize ati erega hariyo usanga abantu atari beza. Reka bo twazananye, abapfasoni twazananye muhaguruke tugira turarara. Abapfasoni mwaje twazane hagarara. None
ninde yonyereka umubi ari harya harimwo hari umwe barimwo bose ni beza Yesu abahezagire hajya hari ico bagombye kuvuga amata akagira ngo umuntu ayongereko ariko navyo biba byiza hajya baca babimenya muravyumva reka tugeze ngaho muca muvyumva hanyuma akamenyero ikibano bega muravyumva Yesu igihe ariko arakora bacaga ati nurya si wa mwana wa Mariya abo bavukana hariho bashiki biwe bari barubatse hari abo bavukana ntibari wacu abavukana we murazi hariho abandi Yakobo nande wundi na Yuda na Yose mwavyumvise aho rero bati ni wa wundi aho rero byarase ko bamwizera hakabaho no gukomantara ico ntaco novuga ku komantara mwavyumvise ryabuye ati rero mu kibanza ciwe nahasubije iki mu kibanza c'umutima nahashize iki urumva rero ko bikomeye gukomantara kw'imitima ni kibazo rero saba Imana nduwava ukomantara gukomantara ubugowo bandanye hari gikurikira niki icubahiro icubahiro kumbe ndabona nta byanditse munsomere hagira udusomera Yohana 7 Yohana 7 ku murongo wa 45 hari uwo bayashitseyo gezaho mwavyumvise none tuca tubona rero umurongo barabajije ya murongo 28 mwabonye hari umukuru numwe yamwizeye urayibona umukuru bari hejuru kandi hari n'umufarisayo urumva rero hariho umukuru yari mu burongozi ariko kandi hakabamwo no mwishengero bati nta numwe yashobora kumwizera ico ni kibazo gikomeye hari umuntu ashobora guhagara kuco ati mbega hamwe no kwihana vyogenda gute nuko ndi n'amashuri n'ubutunzi mfise n'amahera ntivyoshoboka ariko nagenda kubarira mbega Zakayo yari umukene yari iki yari umutunzi mbega hamwe yurira ku giti kwari ukwerekana ubukuru ubonye iyumvira ucibona umukuru aciye yurira ku giti ariko araraba mbega hano iyo hari umunsi mukuru aburira ku giti ni bande n'abana icubahiro bandanya hanyuma iyikurikira idini n'imigenzo kija cavuzwe ico caje cavuzwe ariko rero hari ico twoca tuvuga mu vyaranga abafarisayo navyo mu gihe ca Yesu mu gihe ca Yesu aha nta guhishurirwa amabanga y'Imana kwari kuriho
niko byari biri. Kubera iki? Niyo Yesu ariko aravuga, niyo ariko arakora, nayo akora ibitangaza ntibabibona, ntibatahura. Niyo ariko arigisha bo ntibabimenya, no yavuga mu migani ntibabimenya. Cyari kibazo mu idini. Rero hari ibibazo nguko twabonye hahandi ahatari ukwizera, ingene mwishengera atari ukwizera biba bimeze. Aha rero tubona ivyamwa. Ibi nivyo vyamwa bica biboneka, nta guhishurirwa. Kandi biriravuga hariya mu migani 2:9-18 niho havuga yuko yataguhishurirwa abantu bagira gute? Bagenda uko bigombeye. Imivurungano ni kibazo. Ikindi hagwira imigenzo. Baca bama bagomba kugira imigenzo aho gushira imbere agakiza n'imigenzo. Ico naco kica kibi kibazo. Mugabe icambere gitangurana agakiza. Burya iyo umuntu akijijwe ndasubira no kubwiriza ingene yambara, ndasubira kubwiriza ngo sinywe ibi, aca ubwo nyene aca vyumva aravyanga. Nari kubaza uriya mbe igihe wihana mbega barakoje ngo heba inzoga ika bamurambise ko ibiganza inyota ikigenda. Kandi naje igihe nihana navuze mu kwihana rero byabaye ibindi. Navuze ngo na ya mitobe abakizwa banywa ntayo nzonywa kuko nahora mbona iborera. Erega yaraborera kuko Bibiliya ivuga ngo mwirinde ibiborezo. Uje kure ibiborezo. Igikurikira nje nashitse buzuye ukunegura abandi. Abakwara kunegura gusa. Ugasanga abantu umuntu anegura yemwe bapentekote bagenzanje kanivugire mwebwe mwirinde ikicacu kunegura ni mpemu mbi. Kunegura mugenzawe, abakozi b'Imana, ubutegetsi oya. Nagenda kubarire harya wohaja. None wimvira uwo kugira guverneur ugira ucugira paradiso ngaha. Oya. Umaze ko harya nagenda bare mwe mukiri bato abajene uzohora uvuga make mu kunegura abatware aho ndiko mvuga abatware ku nzego zose ari mu ishengera no mu gihugu, kuko uwo hagushira haraho yamwe byo kugora. Hamara ucubanze ukaraba nawe aho ukorera ivyo ukora ko ari vyiza byose ari samples. Abamaze kuja kororera umupira ni bande? Haramaze kuja kororera umupira football cyangwa basket cyangwa ni benshi. Icyo mvuga muraja kucumva. Iyo umuntu ariko araburi ko rakina sivyo usanga nawe nyine ukuguru ariko aratera. Hanyuma rero agiye kwinjiza gahusha ngo ya ngo yakagiruko. None wo gushirayo wo cubigira ntavyo ushobora. Wirinde abadayimoni bukunegura muri iki gihe bariko baratwara ukwizera kw'abantu. Ahubwo umuntu harura musengera ivyo ashoboye nagenda baremesha. Abarongozi bagenzanje nagenda baremesha. Wowe urasenga Imana ukora icona ciza kandi Bibiliya igusaba ukorere neza ivyo ujejwe ubitunganya ari amahero yaharure neza uyazigama ibindi uzobona impera. Ibikunaniye naho ntuhagarika umutima. Abazogusubirira cyangwa bazokurikira bazobikora. Kandi ntutinye gusubirirwa. Mwavyumvise? Ntutinye gusubirirwa. Numvise yavuze ko akora muri sepepo niho nahora nje nahora nkora. Kandi nova ko yobasuye hariya mu kibanza ciwanje. Nawe ntuzotinye mu nyuma harabandi bashishikara kuza. Kandi nawe Imana icibwira iti bandanya. Kandi naganda baririndi banga nta usubirira uwundi. Umwe wese afite ikorwa mission yiwe. Mission urakora uhejeje iyo mission ukacugenda. Mwavyumvise? Mission umwe wese afite mission yahawe ari mu gihugu ari no mwishengero. Ariko rero uce wirinda twari kuciki kunegura ico kintu umuntu wese acihane nimba biri muri we. Biyumvira ibibi mu mitima yabo ntibarondera ukuri. Murazi ko baca biyumvira kwica. Yesu akoze igitangaza hariya muri Luka 7:37 niho bavuga. Yesu cyakoze cyose baca biyumvira ingere bo mugirira. Nigihe yicara ntuze nigihe
Lazaro yazuka aho kurondera kumukiza barondera ingene bomwica n'ingene bokwica Lazaro. Hanyuma baraba ivy'inyuma gusa, ivy'inyuma gusa nta bindi, ivy'imbere oya bandanya. Imigenzo ije yamaze kuvugwa. Hariho izindi ntambamyi n'ingeso. Umuntu afise akageso hariya mu vyakozwe n'intumwa bariko barasigura, muhasome ivyakozwe n'intumwa 13:18 tujeyo. Ivyakozwe n'intumwa 13 katurabe ingene ubutumwa bwiza uko bwavuzwe. Hanyuma reka duhere ku murongo ingene Paulo yavuze ku murongo wa 16. Paulo ava hasi arabamama arababarira ati, yemwe bagabo b'Abisirayeli, namwe abubaha Imana nimwumve. Imana y'ubu bwoko bw'Abisirayeli yatoranije basokuruza kandi ishira abantu hejuru hamwe bari abambukira mu gihugu ca Egiputa, ibakuza y'ukuboko gukomeye, yihanganira iki ingeso zabo nk'imyaka 40 mu bugaragwa. Imaze urumva rero aha murumva ikibazo, imyaka 40 uri mu ngeso mbi, bama bidodomba, bama bakora ibyaha, baraja no mu busambanyi, baratatira Mose, byari ibibazo bikomeye kugeze ko bagira n'ikigirwamana, bagapfukamira ikigirwamana, igishushanyo. Hanyuma ingeso turabona ko zacezwe, hakaba ingeso gukorakora bya biturire byongera biragaruka. Reka dusome kuri ibyo biturire turabe, murabe mu iturire, turabe biturire Imigani 17:17 tuharabe ko caje ko cavuzwemo no mu ntahe, kandi ahaga ndiko ndegeranya byose murumva ko vyegeranije. Tubavuze imigani kangahe? Umurongo wa 23. Umuntu w'umunyakibi agoborora ingurire mu kwaha kugira ngo agoreke inzira z'imanzi. Uyu ninde avugwa? Uyu muntu yavuzwe ninde? Agoborora n'uyuhe? Hari ukirya n'ugitanga n'uyuhe? Urumva rero aha ibiri ravuga n'ugitanga ati byo gufasha reka bikorohereze. Hanyuma rero aho acagira ikibazo. Hanyuma rero 15:7 naho havuga ngo iki? Umuntu ahamira inyungu atera imivurungano inzu yiwe, ariko uwanka igiturire azogira gute? Twese uwanka igiturire azogira gute? Kandi uwanka igiturire azogira gute? Nimba ugomba kuramba uririnde igiturire, ntugitange kandi ntukirye. Hanyuma igikurikira amacakubiri, ubwoko, akarere n'ibindi. Aho nditubanza kwasoma ni hamwe bacagira ati, none genda urabe ko hari umuntu yova Galilaya, umuvugishwa wa Galilaya. Galilaya ntawuvayo. Yewe Nikodemu nurabe ntawuvayo. Ni kibazo ako n'akarere nako rero. Hanyuma hakabaho n'ubwoko. Yemwe umuntu w'Imana aririnda amacakubiri. Benshi bareka kwizera, baka inzo n'intambamyi zo mu kwizera. Reka dushishikare. Aha n'ibindi. Hariho ikindi n'ukutamenya. Ubwibona amanyama twayibonye, ishari ririmwo. Hakaba n'impwemu yo kosha nabi, abantu bagenda barosha nabi, bavuga nayibosha. Dushishikare. Hanyuma inkurikizi izo ni nyinshi, ariko hariho gutsindwa n'urubanza.
kuvana na Yesu ntashobora kuba kumwe nawe, upfira mu byaha. Kandi hariho no kwahukana no gusambura urugo. Umuntu rero ataye ukwizera akagwa no gusambura acasambura, bica bigora, hakabaho no kureka Imana idufashe. Tubandanye. Hanyuma rero tubandanye kandi bya bitangaza byose ntibikoreka. Hariho n'ikimazi twaje twabivuze, gukira indwara, kubaho, kuronka icyo ugomba no guharigwa ibyaha, ivyo byavuzwe. Tubandanye kugenda amahoro, kwimura imisozi, guhumuka, ivyo twabibonye. Ibibazo rero byayibazo, mbega none murizeye? Aha nawe Yesu araza ati murizeye ko nshobora kubikora? Yace turahajya harya Matayo 9:28. Matayo 9:28. Urashobora guharigwa ibyaha, urashobora gukira indwara, urashobora icyo uri kurasaba, ariko ubanze wizere. 2:8 avuga ngo iki? Eka tubanze duherekere 2:7. Yesu avayo ariko aragenda, impumyi zibiri ziramukurikira zisemerera ziti tugirira imbabazi mwana wa Dawidi. Ashitse mu nzu, za mpumyi ziza kuri we, maze Yesu arazibaza ati murizeye ko nshobora kubikora? Nabo bazitegome mugenzi mushinga ntahe. Aha rero zigiye zitanga inyishu ngo acakora ku maso yabo ati babere nk'uko mwizeye. Ubu rero ibi bikubere nk'uko wizeye. Mbega urizera ko Yesu ashobora gukorera na bya bindi? Urizera ko Yesu aharira ibyaha? Urizera ko Yesu akiza indwara? Urizera ko Yesu ashobora gukura ko na bya bibazo wari ufise mu kazi? Niyo wizeye urabikora. Hanyuma rero hajya hariho inyishu bandanya ariho ndizeye, fasha kutizera kwanje. Aha yari wundi se w'umwana yasemerera, ndizeye, fasha kutizera kwanje. Hanyuma ahandi n'abigisha bavuze ngo nutwongere ukwizera, ati negome mugenzi, nizeye kuri Kristo umwana w'Imana. Mbega urizeye? Nimba wizeye tugira tugusengere, ariko tubanza gusengera ugomba kwihana ubwa mbere. Hanyuma bugira kabiri tuja gusengera ibibazo byawe. Hariya shishikara ni cyanyuma, kuba mu biganza by'Uhoraho, kuragizwa mu maboko y'uwo wizeye. Kandi Imana yavuze ngo ngushushanije mu biganza byanje, inzitiro zawe ndazihoza kwa maso. Hanyuma ahandi abwiwa ngo genda amahoro. Nuvuga ngo uraba protege inzitiro zawe, nuvuga ngo uruhariya mu rupango uzozigamwa kandi uzogenda amahoro. Niyo banza kwihana. Tunamika amaso. Umuntu hamagara ubwa mbere, umuntu agomba kwihana, agomba kwihana icyaha, kwakira Yesu nk'umukiza wiwe. Uwo ni tubanza guhamagara aze kugira ngo tumusengere. Hari umuntu agira ati muri bya bindi byose no muri za ntahe turamuhaye kaze, umwami akugirire neza, kaze.